Chance aravuze ati mu mpera vyagiye kusozera nabi, vyagiye kugenda nabi. Mbega Chance vyoba vyagenze gute kugira ngo bigende nabi mu mpera kuba atari bashoboye kuhashika? Hagiye kuba ukutumvikana hagati y'umuririmbyi n'uwararongoye ibirori ariwe MC. Mu gihe habaye ukutumvikana hagati yiwe n'uwo yatumiye kugira ngo azanezereze abafana, twovyifatamwo bo vyifatamwo gute? Je nibaza ko yari kumwegera. Umwanya nari nahawe, umwanya nari ndekuriwe kuririmba sinari bwabo kwize. Vyarahavuye bituma rero Bifesi nawe acashavura, aca aranahamagarira abafana kuzomera MC. Mbega Chance iyo bishitse ukagirirwa ikintu utari wipfuza, iyo reaction wumva ariyo yoza ari solution kubyo bihejeje kuba? Je numva iyo reaction yahabaye atari nziza. Igiteramo c'umuririmbyi rurangiranwa Kidumu Kibido Kibuganizo, umuririmbyi mpuzamakungu w'umurundi akunzwe cyane ngaha mu Burundi eka no mu karere k'ibiyaga bigari, mu karere k'ibiyaga binini muri East Africa. Ego kwinjira azoba ari 50,000. Aho nibaza yuko ari itike isanzwe. Ego hama nimba ntihenze itike VIP azo ari 150,000. Ego cyane. Gira amahoro n'iteka bakunzi ba Action Vibes TV. Iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu twese. Turabasanganije ugweze mu kiganiro kidasanzwe nogira nticambere ngaha kuri nombonesha kure yacu ya Action Vibes TV, aho twibutse abakunzi b'umuziki nkuko vyari vyashikirijwe yuko namwebwe tutabasize inyuma, tugiye kuza turabashikiriza vyinshi bitandukanye mu muziki. None rero muri kino kiganiro muri kumwe na Edmond Kwizera kumwe na Ingabire Beri Chancel. Turabasanganije ugweze tugira tuti nimugire sabone, mwongere musangize kino kiganiro cacu kugira ngo gishike henshi hashoboka, maze tubandanye natwe turonka inguvu zo kubashikiriza vyinshi bitandukanye. Muri kino kiganiro rero cyo kuri uno munsi turabashikiriza bimwe mu vyaranze igiteramo cabaye kuri uwo w'Imana uheze, hari kwigenekerezo rya kangahe ga Chance? Kuri uwo w'Imana uheze rya 2024. Ego cyane, hari ku w'Imana igenekerezo rya 21 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2024, aho radio Buja FM yari yatunganije igiteramo ku bakunzi bayo n'abakunzi b'umuziki ndundi, ikagerageza gutumira aba artiste bashika 30 bose mu giteramo kimwe, ikagerageza kubahuza gutyo kugira ngo abakunzi bayo, abakunzi b'umuziki ndundi umwe wese yisange. Niteka ridasanzwe rero kubona ibimenyesha makuru bimwe bimaze kumva umugambi wo gushigikira cyane umuziki ndundi, gushigikira cyane abakunzi b'umuziki mu guheza bakabafata mu mugongo, bagatumira abaririmbyi bangana uko kose kugira ngo bakoranire hamwe badushikirize, tubone aho impano zabo zigeze, no gushigikira bashobora gushigikira, bashobore kubandanya bashigikira babona abo bashigikira aho bagejeje impano zabo. Muri make, muri rusangi ico giteramo cari gitunganijwe gutega Chance? Igiteramo cyagitunganije neza, cyabereye kuri lycée SOS. Muri rusangi igiteramo cyari gitunganije neza, ibintu byari bimeze neza, usibye ko mu mwanya wa nyuma ariho ibintu byagiye kugenda nabi. Ego
mu mwanya wa nyuma ibintu vyagiye kugenda nabi. Ico giteramo catanguye igihe cy'isaha mu masaha ya igihe cy'isaha zitandatu ego, aho umuririmbyi wese yaba afise iminota 20 yamara kuri stage ariko arapresenta yereka abakunzi biwe aho agejeje ubuhinga. Benshi bararosa akaryo ko kugaragaza aho bagejeje urugero bagezeko, kandi abafana benshi babo barahimbawe gose. Twushimire gose Buja FM yabidufashijemwo, vyari ibintu bihimbaye gose. Chance aravuze ati mu mpera vyagiye kusozera nabi, vyagiye kugenda nabi. Mbega Chance vyoba vyagenze gute kugira ngo bigende nabi mu mpera kuba atari bashoboye kuhashika? Hagiye kuba ukutumvikana hagati y'umuririmbyi n'uwararongoye ibirori ariwe MC. Ego MC n'uwari kararirimba harabaye ukutumvikana. Iyi ni Action Vibes TV irondera guhiteka wewe, irondera guhiteka jewe. Mu giteramo ca baririmbyi abo baririmbyi bacu umukama yarabateye iteka ridasanzwe, kandi iryo teka natwe baraheza bakaridusangiza tukagira iteka. Harabaye kudahana iteka, harabaye guhonyangiranira agateka kundi, ariko kandi ntibyoca biba birebire, ariko dufatire kwa karorero kugira ngo nejo ntibize biheze bisubire. Niho nari nibereye, niho twari twibereye. Byarashitse mu minota ya nyuma aho umuririmbyi Bface on the floor yariko arapresenta abafana kabisa, yabafatishije bahimbawe gose, aho MC yabonye ko umwanya wategekanijwe kugira ngo umwanya igiteramo cyategerezwa kumara yabonye ko wamaze kurenga, araheza araza aramuhagarika bukwi na bukwi mu bafana atavyiteguriye. Bifese nawe araheza biramugora ingena vyakira. Mwarabibonye kubashoboye gukurikirana bimwe na bimwe ku mashene atandukanye, abari bahibereye bo urumva barabibonye byose ido nido. Haraba imishamirano, haraba ukutumvikana. Mbe none Chance iyo bishitse MC umuntu ari imbere y'ibirori, umuntu ajejwe maître de cérémonie, mu gihe habaye ukutumvikana hagati yiwe n'uwo yatumiye kugira ngo azanezereze abafana, twovyifatamwo gute? Je nibaza ko yari kumwegera akabimubwira muri ya ntumbero yo kumuha iteka. Ego ko yari kumwegera akabimubwira, mugabo n'umuririmbyi akagerageza akamutahura akorosha umutima gutyo bagahana iteka. Ego cyane. Mu by'ukuri kuntu vyari bitunganyijwe, murumva ko umuririmbyi wese yari afise iminota 20 amara kuri stage. Iyo rero hatunganyijwe ibiteramo nk'ivyo birashika ugasanga hari habashoboye kurenza ko gutyo ugaca usanga baratwaye umwanya w'abandi basigaye inyuma, ugaca usanga bariko twara iteka nogira ryateka rya wawundi, kuko uko twara umwanya muremure ukarenza wawundi warutegekanijwe, no kuvuga uri kurinjira mu mwanya wa mugenzawe uriko uramwambura iteka. Hari n'ikindi kintu nabonye nyene mu baririmbyi, barashobora kuba bari bamwe barashobora kuba bari banitiranije ico giteramo badutunganirije bakacitiranya na competition kumbure. Hari habagerageza kuza bavuga babwira abafana bati twe turashoboye nituri nk'abakanaka. Ibyo vyumva bihiteka uyu nuriya. Oyaje mba numva yuko uwundi muririmbyi nta teka wamuhaye. Yego. Cyane dutumiriwe gushigikirana kugira ngo dushobore kugera kure no gushigikirana no gukuzanya. Hari umuririmbyi nawe nyene yari yashoboye gutumirwa yitwa Vishu Love. Vishu arakaririmba heruka gusohora kameze neza kagira kati ndiki atabantu ndiki, kuko kwisi wo kwisangura ubumwe ryateka ninda zohava riguha.
ni ukuvuga umuntu agirwa n'uwundi akona agakande ku baririmbyi dushigikirane n'abajya batoyi bacu twibaza ngo ntibashoboye ntitubaponde ngo ntibashoboye ngo jewe ngo ntibanyigereranye rimwe rimwe no mu ndirimbo rimwe mukabishiramwo nidushigikirane basha kugira ngo tubandanye dukuzanya umuziki wacu ndundi utera imbere ugere kure. Nivyo rero murumva ko habaye imishamirano. MC arabona ko umwanya wagenewe igiteramo uri kurarengana kandi hakira abaririmbyi basigaye gupresenta, acashima kuza kwa kamikro bukwi na bukwi umuririmbyi yarashikiriwe we Bifes nawe biramunanira kwihanganira, ariko kandi yarabanje arabaza ati habaye iki, ni igiki coba cabaye. MC Mugabo kuntu yabimwishuye nogira nti kubera ko kumbura ashobora kuba yari yamaze gucanganikirwa mu mutwe yiyumvira ingene aza kwasira gestion du temps, birashika ntiyamwishuye nyene neza bimwe vyoha iteka umuntu ari kuri stage, na cyane cyane abafana bariko baramukurikirana kandi yamaze kuryohera abafana ari muri mood yo kubandanya, kuko wewe agira ati umwanya nari nahawe, umwanya nari ndekuriwe kuririmba sinari bwawo kwize. Vyarahavuye bituma rero Bifes nawe acashavura, aca aranahamagarira abafana kuzomera MC. Mbega chance iyo bishitse ukagirirwa ikintu utari wipfuza, iyo reaction wumva ariyo yoza ari solution kubiba bihejeje kuba? Je numva iyo reaction yahabaye atari nziza ku maso y'abantu nk'abantu baje kumushigikira, kubera mu kuza kumushigikira baje kumuha iryateka. Mbona yuko atari gicapo ciza. Ego cyane si gicapo cyiza, kuko urumva uhamagariye uwatunganije ibirori kuzomerwa kandi ari we yagutumiye. Nico ndabona kwako kantu nako nyene abaririmbyi mwogerageza kukarengera, tugahana iteka niho namwe kandi muzogira iteka mu maso ya twebwe abafana banyu. Mbe abafana bo kwifata gute mu gihe ibintu ko bavyifuza atari ko bigenze? bo kwirinda gutako kwanza amakosa kuri naka kuri uyu canke uwundi, bagatahura abatunganije ivyo bintu, batagiye mu kumufata nabi, mu kumwambura ryateka. Ego cyane burya ko turemye gutandukanye. Burya chance je iyo nshikiwe n'ikintu kimbabaza ukuntu nifata n'ukuntu wewe wifata iyo ushikiwe n'ikintu kikubabaza, haraho usanga bitandukanye bivanye nuko twaremye mu budasa. Cyane namwe bw'abafana rero muratumiriwe na cyane kuryoherwa mutariko murambura iteka abandi, kugira ngo gutyo tubandanye duharanira kubaka iteka rya muntu uyu nuriya. None chance gute abaririmbyi boguma mu murongo mwiza wo guhiteka abakunzi babo ababakurikirana muri uwo mwuga wabo? Nibaza ko hoba kwanza kubahana hagati yabo, umuto akubaha umukuru n'umukuru izuba muri uwo mwuga, n'umukuru mu mwuga akubaha ukiri muto, ntihabe ugusuzugurana. Hama bahane umuririmbyi yumve yuko uwundi afise iteka, umu-MC yumve yuko umuririmbyi afise iteka n'umuririmbyi. Ego cyane habe guhana iteka hagati y'aba MC, abaririmbyi, eka mbere na bafana. Abaririmbyi bacu turabakunda gose kandi mukomere kwibanga. Mbega kugira ngo tubandanye duhimbagwa twebwe abafana banyu, wewe wumva wokora gute kugira ngo umufana wawe abandanye atekana, abandanye agira iteka mu gukurikirana, mu kumviriza indirimbo zawe? Chance urakunda umuziki, hari abaririmbyi bamwe bamusanga ukunda gusumbya abandi. Mbega umuririmbyi wumva yuko yaririmbyi yagushitse ku nyota yaguhaye iteka ryari, aba yabigenjeje gute, yavyifashemwo gute muri uwo mwuga wiwe? Mu ndirimbo yiwe, haba mu majambo, mu masanamu, haba harimo ibintu novuga ati biri mu iteka. Amajambo ameze neza, amavideo ameze neza, imyambaro zimeze neza. Eko cyane arakoze mushike wacu Chance.
amasanamu mushira mu ndirimbo zanyu murabe ko ari amasanamu ahiteka bariko barabakurikirana, atari amasanamu ushobora gusanga aciye kumbonesha kure umuvyeyi yaciye ahindura shene kubera ari kumwe n'abana canke noneho namwe muravyumva amajambo muririmba mwumve ko atoba ya majambo amwe avuzwe uri kumwe n'akana ka wa muntu wubaha cyane umenga byo kugora kuyumviriza, ugasanga umuntu yohakwa kuzimya ni radio canke guhindura umurongo bivanye nuko yumvise hari amajambo mvuge nkoresha imvugo atiyubashe mwashize mu ndirimbo zanyu. Dukoresha amajambo y'iteka aduha iteka twebwe ubwacu nk'aba artiste aho nge mu kibanza canyu, dukoresha amajambo aduha iteka twebwe ubwacu nk'aba artiste, dukoresha amajambo ahiteka abakunzi bacu badukurikirana, gutyo tubandanye dukomezanya mu muziki. Ico kintu chance avuze cyo gushigikirana cyo kubahana kirakomeye. Abantu baba barateye intambwe yo gutangura mu muziki barafise ukuntu baca babona kumenga babandi bita aba underground nta jambo bafise imbere yabo, ariko ico mwomenya coco nuko bavuga ngo ibyatsi biruma bikabisa ibindi, kandi aha turi ngo hari abandi. Mwebwe muri ko muraririmbo no munsi hari ababitangiye imbere kandi umuziki wabo murabona na n'uyu munsi turacawudunyura ko uracaduhimbara. Ni mubahe abo batoyi banyu kuko uno munsi hazogera igihe namwe muva kuri hit ego indirimbo zanyu tubandanye tuzumviriza rimwe na rimwe hagera abandi bashikwako, kandi nabo batoyi banyu barashobora kuza bafise n'impano idasanzwe iruta niyo yiwawe. Tugerageze rero kubahana mbere, tugerageze gukuzanya, ntubabazwe n'iterambere rya mugenzi wawe ahubwo uhimbagwe no kubona mugenzi wawe ateye imbere. Je ndumva uri umuririmbyi w'umurundi wohimbagwa gose kubona indirimbo z'u Burundi nyimbugiye muri etazini ushobora kurengana mu rugo kanaka rw'abazungu bataraza nino muri Afrika ukumva bariko barumviriza indirimbo y'umurundi. Ico nibaza ko co guhimbara naho ito bari gwawe wa mu artiste we, je nibaza ko ico co guhimbara ego cyane. Kubijanye na concert yari kiraba kuri uwo w'Imana uheze ngaho kuri SOS, reka tubigeze ngaho. Ariko kandi kuri uno munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 20 kuri uno munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 2026 hariko haraba igikorwa kidasanzwe, mbega n'icahe ga chance. Hariko haraba Buja Music Awards 2024. Ego cyane, none iyo award iza guhabwa bande n'abandi? Iriko ibera kuri Win Club, hama hariyo imigwi iza guhabwa ubushimwe ariyo umu artiste w'umwaka, indirimbo y'umwaka, umu artiste w'umuhungu yaranze umwaka, umu artiste w'umukobwa yaranze umwaka, umu artiste mushasha yabaye mwiza, aba artiste bagize collaboration nziza, umu artiste mwiza wa gospel, umu artiste wo hanze yabaye mwiza, umu video director yabaye mwiza, umu producer yabaye mwiza. Ego cyane, ibyo nibiriko biraba muri no mwanya nyene turiko turabashikiriza kino kiganiro. Ariko kandi ku munsi wejo, ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 27 hariho igiteramo kidasanzwe chance. Ico giteramo kidasanzwe ninde azokigirisha, kizobera he? Ni igiteramo ca Kidumu, hama kizobera kuri Donatus. Igiteramo c'umuririmbyi rurangiranwa Kidumu Kibido Kibuganizo, umuririmbyi mpuzamakungu w'umurundi akunzwe cyane ngaha mu Burundi eka no mu karere k'ibiyaga bigari, mu karere k'ibiyaga binini muri East Africa. Ego nukuvuga Kidumu n'umuririmbyi asanzwe aba uno munsi aba mu gihugu ca Kenya, azoba yaje rero na band yiwe basanzwe barangurana ico gikorwa co guhimbara abakunzi b'umuziki. Band yiwe bita Boda Boda Band, azoba ari mu muziki ico bita live music. Mu muziki mu Kirundi ndabuze ingene ndakivuga chance womfasha.
nanje ikirundi sikirehe umuziki w'ikibiriraho, umuziki ku buryo bazoba bariko baracuraranga yongera agira ko aririmba w'ikibiriraho bitarinze guca mwa bya bindi vyuma mu mastudio ngo babihinyanyure. Oya, umuziki nyene w'ikibiriraho. Chance, tarifu ipanze gute? Kwinjira azoba ari 50,000. Aho nibaza yuko ari itike isanzwe. Ego, hama nimba ntihenze itike VIP azoba ari 150,000. Ego cyane. Nabifuza gushigikira rero guhera kuri 5 kubandanya, murahawe ikaze dushigikire umuririmbyi wacu rurangiranwa Kidumu Kibido Kibuganizo. Ariko kandi hariho n'ayandi ma concert ategekanijwe muri iyo ndwi igiye kuza, ariko tuzobabwira detail yayo, tuzobabwira idonido mu ntango zino ndwi itangura iyo ndwi ya lo 28 kubandanya, tuzoheza nako ya lo 29 kubandanya, tuzoheza tubabwire idonido gingene ivyo biteramo bizoba bitunganijwe. Aho umuririmbyi Natasha arafise igiteramo azogirisha, hakaba na Mokenzi kumwe na Benturo, aho bazoba bishikiye mu gihugu hagati hariya mu ntara ya Cibitoke aho bita kuri Dogodogo ku kiyaga cha Dogodogo, bazoba bahishikiye. Naho nyene tuzobabwira idonido n'ibindi biteramo byose bigiye gukurikira. Twagomba tubamenyesha yuko ngaha kuri Action Vibes TV tugiye kubandanya tubashikiriza ibi biganiro, ikiganiro c'umuziki n'imiburiburi rimwe mu ndwi zibiri, ariko kandi turifuza yuko kundwi twoza turabashikiriza ibigezweho mu muziki. Turanabemereye kandi ko tuzobatumirira abaririmbyi abastare musanzwe mukunda bamwe batuyagire ku buzima bwabo, ingene babayeho muri ubwo buzima bw'umuziki, ico bibafasha nico bifuza kuzoshikako, eka mbere nico bifuza gushitsa kuri twebwe abakunzi babo. Kuri Action Vibes TV ntaco tutazokora kugira ngo tubashimishe. Turiko dutera rero tugana ku musozo wa kino kiganiro, sinzi ko Chance atakajambo afise yo bashikiriza. Nkuko mubibona iki kiganiro gisa nkuko ari gishasha kuri Action Vibes TV, rero muri iyo ntumbero twe dusanzwe dufise izina, ariko twashaka namwebwe mugire ico muterereye muri wa mugambi wo guhana ryateka. Rero murahawe ikaze, ivyiyumviro vyanyu turabikeneye. Ego cyane, ni kiganiro gishasha kuri Action Vibes TV. Izina twipfuje kucita twaribangiriye, ni muduha intererano zanyu mu makomantere, canke mwandike ku nimero 79 574 654. Mwandike ubwo butumwa bugufi canke kuri WhatsApp muti twifuza ko ico kiganiro twocita uku. Kandi murashobora no gucisha ku nimero zikurikira ubu butumwa ndababwiye bw'izina ry'ico kiganiro, ku nimero zikurikira za mushikanje ngaha Chance yo zibabwira. Chance je mumva barenda zivuge mu Gifaransa ni 67 580 171. Ego cyane, Kirundi Chance wacu kiramugora, naje mwabonye ko ngenda nitonda cyane, nubumuga ariko kandi buke bizoza biraza. Reka rero dushimire aba artiste bariko baritanga batiziganya ngo badushikirize bishasha muri no misi igiye kuza. Dutera ingufu cyane aba artiste batwereka ko ari abiteka, kandi iteka ryabo barikura mu gusenga. Ego cyane, rimwe na rimwe ikintu maze kubona iyo umuntu ariko aratera imbere ari gacha yibagira Imana n'umwanya w'Imana akawubura, akajambo babwira aba artiste bacu bariko baratera imbere bigaca bibabuza gusenga, bahora basenga bagaca babiheba, nta kajambo babwira Chance. Jeno batera intege mu gushira Imana imbere muri vyose, kubera niyo yanabashikije aho bari, ko kuba yateye imbere
canke kuba yageze kuri ntambwe runaka ko atoca yibagira Imana. Yego cyane dukeze cyane Alfro aragira ati jewe inkoka ya misa ni ikintu kidasanzwe mu buzima bwanje, nico kiri imbere mu buzima bwanje, kiri mu bintu bimpa iteka mu byo nkora. Umukama gukomeze gose. Reka mbere aba artiste ni benshi, murazi ko hari aba artiste basanzwe batwenza. Reka nce mbona Kigingi asanzwe ari karabica bigacika hanze y'igihugu cacu, kandi nino mu Burundi nibaza ko yimirije kudutegurira igiteramo hazoduteramisha adutwenza, ngira ngo tuzoheza tubigaruke ko igihe ico giteramo kizoba cimirije. Kigingi nawe n'umuntu asanzwe voma iryo teka mu gusenga kwiwe, ahasanzwe ari no muri chorale. Burya hari aba artiste chance inspiration yabo yagiye iravuka basanzwe bari mu makorale. Harabo womenya wewe? Hariyo Kigingi Estanish nawe nyene narigeze kumva ikiganiro yashikirije agira ati je burya natanguriye mu kuririmba kumwe n'abandi bose ntushobora kudondagura kuko umuntu abavuza bashobora kuba amaze kumva bariko baravugaho umwuga wabo wo kuririmba wavukiye. Mubandanye rero mukomera, ariko kandi nayo makorale ntimuyahebe, ntimugume mu muziki gusa wiruze nayo makorale. Iyo mana yabavyuriyemwo iyo mpano ntimuce mwibagira aho byavuye, mubandanye muhashigikira, mubandanye ubwo butumwa mubuteza imbere nabwone kugira ngo umukama shishikare kubaha iteka rirengeye. Ego cyane tugire ko rero dusozera kino kiganiro chance akajambo kanyuma. Ndakengurukiye abanywanyi mwese mudukurikira, ndaramukije abantu bari muri Swede, turabaramukije abadushigikira mwese, tubandanya tubatumirira kugira sabone kugira ngo duhane iteka, kugira ngo wewe ushobora ibiganiro bica ngaha bikugirira akamaro n'uwundi bimugirira akamaro muri kwa yantumbere yo kumuha iteka. Ego cyane, kandi mugire na j'aime na commentaire mudushigikira ingene twobandanya tubashika ku nyota, kuko tuhari ku bwanyu abari muri Swede, Danemark, za Etats-Unis, za Canada, eka hanze y'igihugu cacu c'u Burundi, aho muri hose mwumve yuko tubakunda. Kino kiganiro ntituriko tukigirira abari ngaha mu gihugu hagati gusa, oya namwebwe muri hanze yacu mwumve yuko tubakunda. Namwe bo ngaha mu gihugu cacu ntitubibagira gose, murumva ko duheza tukaza turanabatumira no kubigezweho, tuzogerageza kuza turabatumira no kubigezweho kugira ngo mushobore kuhishikira inkuru mbarirano izoze irabazwa uwayiboneye. Nuko yari Edmond Kwizera kumwe na Ingabire Bedi Chancel, nitwe twako turabashikiriza kino kiganiro, tubipfurije kuranirwa, gira iteka, giraho muba mwubahwe. Bye bye.